abantu bazawumva urumva ngo urabona ngo inzara iri muri iki gihugu byerekana ko nabwo atacamaza kandi niba barabivuga mwumva ntibabivuga mwumva ubu butare nibwo buduteye murazokumviza abantu ba pasifike mugabo no kubera bajya abanyamahanga batwaye basigara abana b'abanyamahanga bajya witwa Faustin Ndikumana aravuka muri iyi ntara nyine Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera kanisa ni barate ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore urenze imyaka afise ayo mugabo ntiyubaka urugo tubone nawe abona umugore amubwira ngo uraza naso aho umugabo nawe mu rugo umurare imyaka afise azigera ingana Birababaje kandi birateye agahinda kubona umuntu nka Perezida Evariste Ndayishimiye yifatira ku gahanga umugabo mugenzi we akamutuka imbere y'abanyagihugu. Ni ibintu byerekana ko Uburundi bwaguye mu isanganya, ndetse ibyatangajwe na Ndayishimiye bikaba biriko birababaza umurundi uwo ari we wose n'uwahora akunda Ndayishimiye. Benshi bahise babona ko Ndayishimiye ibyo akora ndetse n'ibyo avuga atamurundi numwe ukwiye kumurenganya, kuko ashobora kuba afise akabazo ko mu mutwe, ndetse bakaba batanguye kurenganya abajejwe kumurebera amagara yiwe, aho bavuga ko Ndayishimiye ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane, ndetse benshi bakavuga ko ikosa rikomeye cyane CNDD-FDD yakoze abarundi batazigera bayibabarira ari ukubona yarashize umuntu imbere, umuntu utazi ibyo avuga, umuntu utazi ikibanza arimwo, umuntu udafise ico na kimwe amariye abenegihugu ahubwo wama mu majambo. Ndetse benshi bakaba babajwe n'imvugo zimaze iminsi zitangazwa n'uyu Perezida Evariste Ndayishimiye, aho akomeje kwibasira bamwe mu barundi harimwo nka Faustin Ndikumana, hakazamo Pacifique Ninahazwe, ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka General Gervais Ndirakobuca Alias Ndakugarika, aho asigaye avuga amajambo ateye isoni, ndetse akaba ari amajambo benshi bari muri leta bemeza ko uyu mukuru w'igihugu yarakwiye kugenda akava ngaha, kuko biboneka neza ko ico ariko arakora rwose ari ugusiga icyasha abarundi muri rusange, kuko amajambo ariko aratangaza n'amajambo ateye isoni, kandi akaba ari amajambo ababaje cyane, aho abarundi batari bakeya bamwandikiye amakete bamusaba gutanga imihoho nyuma y'uko avuze amajambo ateye isoni ndetse ababaje kuri Faustin Ndikumana uherutse kwerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari igisuma, ndetse akaba yaragaragaje ko Ndayishimiye akoresha uburyo bwa leta mu mirima ye, yarangiza akihayagiza ati ngo ni umurimyi w'akarorero. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'akababaro abarundi bafise bivanye n'amajambo Ndayishimiye yatangaje, byose tukaba tugiye kubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Ndirakobuca Pacifique Ninahazwe Faustin Ndikumana Ndayishimiye ntacihanganira uvuga uko hari ibitagenda neza mu ntwaro yiwe, ndetse akaba akomeje gutangaza amajambo ateye isoni, amajambo ababaje kandi amajambo ateye agahinda. N'ijambo Perezida Ndayishimiye yavugiye hirya y'ejo ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 11 2025 muri komine Matongo, Perezida Ndayishimiye yararankariye bidasanzwe abantu babandanya kwerekana ibitagenda neza, abagiriza ko berekana ko yananiwe gutwara. Ndayishimiye avuga ko ata muntu numwe akigwaye kwashi mu Burundi. Hano byumvikana ko agerageza kuvuguruza umukuru w'inama nkenguzamateka aherutse gutangaza ko abana badakura kubera gufungura nabi, ngo ubajije impamvu umwana yazingamye ngo bakwishura ko ari kubera ari umwana w'umuhutu. Ikigo ca leta kijejwe statistique naco cyemeza ko abana barenga 55% batoronswa imfungurwa zikwiye mbere ko n'ubwenge bwabo butazokura neza. Tubibutse ko Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ari 52 by'abana badafungura neza, ubu bakabageze kuri 55. Perezida Ndayishimiye yaragarutse kubo yita
ba Pacifique babandanya kwereka abanyagihugu ko hari ibyo babuze. Yavuze ko abo basigaye ari abana b'abanyamahanga. Umuntu yari yarahagurukiye bidasanzwe uwo munsi ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Ibintu yamuvuze ko ni agahomeramunwa. Biragoye kumva ko wakoresheje amajambo araho ari umukuru w'igihugu. Hano turabaha agace gatoya ariko vuba tuzobasangiza amajambo yose Perezida Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana na kamaramaza. Ndetse ko batumvishe icyo Faustin Ndikumana yavuze nabyo nyine mwabisanga kuri no ku nkuru iri kuri no rubuga aho twagerageje kubereka ingene Faustin Ndikumana yagaragaje ndetse akerekana ko Ndayishimiye aricyo gisuma cya mbere kiri mu gihugu. Ico kumvikana nuko Ndayishimiye yababajwe rwose n'ikiganiro Faustin Ndikumana aherutse gukora na cane mu duce Ndayishimiye yiyumvisemwo umengo aramuvuze. Abiyita abarimyi ba mbere kandi bakoresha uburyo bw'igihugu, ibinyoma bijanye n'ishorwa ry'ubutare n'ibindi. Ndayishimiye yahavuye yagiriza Ndikumana ko ari mu badurumbanije igihugu muri 2015 ko akorera abakoroni. Anagera ku rugero rwo kumwinjirira mu buzima bwite ndetse avuga amajambo ateye isoni adakwiye gutangazwa n'umukuru w'igihugu. Ariko igitangaje nuko ibibazo Faustin Ndikumana avuga bihuye rwose n'ibyo Gervais Ndirakobuca avuga nkuko muza kubyumva mu mpera aho Gervais Ndirakobuca agaragaza ko igihugu cyamaze gutemba. Bose barerekana impinduka leta ivuga ariko zitaja mu ngiro. Akarero nico bita baguette programu. Kubw'umukuru w'inama nkenguzamateka ntaho turiko turaja izo mpinduka zidakozwe. Umukuru w'igihugu yarafashwe n'ibiki? Iri shavu ridasanzwe muri no minsi riva kuki? Abahanuzi be bariko bakora iki? Agezaho iyo ariko aravuga ubona ko n'abagendanyi biwe babuze uko bifata ndetse bakozwe n'isoni. Nukuri Ndayishimiye ariko aramaramaza abarundi ndetse amajambo ariko aratangaza n'amajambo ateye isoni kandi ababaje, amajambo yerekana ko ibintu bigiye kugera ku rundi rwego. Hari ikintu gitangaje mu byo Faustin Ndikumana yavuze ntiyigeze acishamwo umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana avuga abategetsi bakoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yabo, avuga abategetsi babasuma baguma baduza amagorofa adasanzwe, bagura imiduga izimbye ariko inyubako rusange zo zikabura amafaranga yo kuzisanura. Faustin Ndikumana aravuga abategetsi bahembwa menshi kandi igihugu giha intendasi, igihugu kibasumira icyo bakeneye cyose. Ariko ho bace hose bagakenera ko abanyagihugu bakusanya ibintu babagabira. Ntiyigeze atomora abo bategetsi bakora ibyo bintu. Perezida Ndayishimiye we avuga ko Faustin Ndikumana yamuvuze ko yamwagirije ko akoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yiwe, ko yamwise umubeshi kandi ko yavuze ko ataco amaze. Ibi bintu birerekana neza aho igihugu kigeze ndetse bikerekana neza ko Ndayishimiye rwose adakunda ndetse atumva abagaragaza amafuti yiwe n'abagaragaza ubegito bwiwe. Icyo Faustin Ndikumana yagaragaje ubunyonyezi buriko burakorwa n'abategetsi ndetse agaragaza amabi atagira izina ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nukuri ibiriko birabera mu gihugu birateye isoni kandi birateye agahinda. Abarundi batari bake baravuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko Ndayishimiye. Nyakubahwa mukuru w'igihugu General Neva, kugukebura nta caha kirimwo. Rero ciye ujana agashavu kenshi gushikaho Faustin umutuka ko ari ikiburirane ntaco byungura, ahubwo uko bivuga twese duhe byankenerwa. Intwaro ibereye nayo kumwita ko ari ikiburirane, aho hoho n'abapadiri bama bagukosora nabo bita iki? Iyo ubonye umugabo atanguye gutukana inyishu ziba atazo. Faustin Sumwanzi agusaba ihinduka intwaro abantu imyidogo ni myinshi ni waba utabizi, niba utabizi harya ikiburane aba ari na byombi, nuba atari umukobwa canke umuhungu. Yaba Faustin ariwe akwise uko wabyifatamwo gute? Iyi ngendo uzanye uzoraba neza ko ubu nawe
batazokubahuka bakajya bagutuka. Nukuri birateye isoni ndetse birateye agahinda. Nyakubahwa perezida, burya abantu mushinga amabanga muyabashinga kubera baba babishoboye canke muyabaha kubera muba muzinanye ingene mukora be naka mwana wa mama. Bigenda gute igisata cose cicwe n'ibiturire murorera namba mwoba mudafisemwo uruhara? Byukuri ibibera muri Pafe ntimubyumva, ariko ndafise icizere kinini n'amatohoza akwiye ko mubizi. Ibyo nabyo bica bidutera kwibaza ko namwe mushikirwa. Nyakubahwa, bigenda gute abakozi wahaye amabanga bagurishe igihugu mu gutanga pasiporo n'izindi mpapuro nka karangamuntu ku banyamahanga murorera ngo nuko babaha amadolari n'ibiturire? Twebwe tudasiba kuvuga ibitagenda neza, tugiye mu ikebuke nitwe mwita inyanka Burundi, ariko mwebwe muriko mukidandaza ku banyamahanga nimwe mukunda Burundi. Inyanka Burundi ya mbere ni wowe wese afatiye amaboko imugongo abene gihugu akabima ibyo bafitiye uburenganzira ku buntu. Inyanka Burundi mbi niyo iry'ibiturire. Inyanka Burundi mbi cyane nuyu agena mu mabanga abantu batabishoboye yitwaje imigambwe ka mwana wa mama. Nukuri birababaje cyane, igihugu kiratenge. Faustin Ndikumana yabigaragaza ngo ni umwansi w'igihugu, ngo yagerageje kugumura abantu muri 2015. Kuki mutamupfunze? Abandi barapfunzwe, abandi bakaba bariko barasembera hanze y'igihugu. Abarundi bashavuye cyane ndetse bagira ubutumwa bagenera perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bamwereka akababaro baterwa n'amajambo atangaza. Umwe yagize ati: Perezida Ndayishimiye natekane, twese turi mu Burundi. Yaba Pacifique, yaba Ndirakobuca, yaba Faustin Ndikumana nibaba bavuga ibitari byo turabibona. Gusa Perezida Ndayishimiye nareke guta wakuba avugishe ukuri ko byamunaniye. Nje ndemanga n'umutima wanje wose ko Perezida Ndayishimiye ari mu nyanka Burundi za mbere, ari mu bahemukiye igihugu, kuko birateye agahinda kubona itunga ry'igihugu ryibwa n'akarwi karogowe na Perezida Ndayishimiye akagoma arorera, ahubwo y'amabandi akaguma ayongera ayandi mabanga. Abahora biba ubutare ubu bari mu nama nshinga amateka. Kome Manirakiza yibye imiraridi 54 zari zagenewe kubaka urugomero rwo ku Mpanda, nawe ari mu nama nshinga amateka. Perezida Ndayishimiye nawe ubwiwe miliyoni 300 yari yagenewe kugura inkwavu yasize kuwinyuma. Akarwi kagize 200 koperative zimba ubutare igihugu cose, ariko akaba atani 10 yinjira mu kigega ca leta. Ndayishimiye arakazi, ariko kubera bagabura ntaco abivugako. Ikintu muzobona Perezida Ndayishimiye avuze ko bariko biba, muzomenye ko pati yiwiwe atari yoronka kuba ari ukugira bariya bikorana mu kwiba ubutunzi bw'igihugu bagire ubwoba bamuheko. Ikindi mutokwibagira nuko Perezida Ndayishimiye wenyine yigeze kuvuga ko abiba bibaza ko azobafata ko bitazobaho, kuko atazemera gusigara wenyine. Kwisuze ibyo byose rero udusanga Perezida Ndayishimiye yarahemukiye Uburundi n'abarundi, ndetse tugasanga ari umuntu ukwiye guhanwa by'akarorero. Undi udukurikirana we yagize ati: akatambe yareke atanduhaye igitoro gisubire cyese nkuko kuri Nkuru Nziza byari bimeze 2027 ntazohashika atarakurwa, narabane n'ibimuraba. Mbega Pacifique amuzira gute? Ibyo avuga ntibiriho, yamushize muri leta kugira ngo amubaze ibyo akora. Nukuri birababaje cyane kandi birateye isoni. Pacifique na Faustin, mwebwe ikibazo nuko muguma muvuga kuma dosiye ya Mutama, nuko mugumya mwerekana ingene ari kwica igihugu. Niyo mpamvu abazira, ndetse niyo mpamvu agumya abavuga mwama mu kanwa ke. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Mu Kirundi bavuga ngo iyo uteye ibuye mu mbwa yibweje niyo iba yababaye. Rero ndabona Neva ryaramufashe, kuko Faustin nta perezida yashizeko. Burya yaravuze ko iyaba abona abana biwe ko bashonje ngo aba abizi wewe igihugu avuga ni mu nzu iwe, ibindi ntimumubaze. Ahaze abarundi twese tuba duhaze. Ico bikoze ukuri kurababaje, nukuri birateye agahinda. Kuki igihugu cyageze ahantu nkaha? Nukuri jewe nkeneye kumenya ko mu mutwe wa Neva harimwo ubwonko, kuko ibyiwe biragoye gutahura.
ubu rero aciye asohora bombe zisindamusiga ati mwibuke uwo Faustin 2015 yari muri babandi hakwishura ibibazo yabajijwe amubeshuze aciye azana iterabwoba arahumba n'ikibazo c'umwanya gusa kazima batanguye kukugera amajanja burakeye tubyereke abagabo nukuri ibyo uriko urakora urikora maramaza abaguhaye ico kibanza urimwo. Undi nawe yagize ati nyakubahwa Sebarundi nimba adatahura ibyo Pacifique yama asemerera canke ibyo Faustin anegura bitariko biragenda neza mu gihugu kandi abarundi bose badafise aho bavugira no muba dede ubwabo nimba nyakubahwa umukuru w'igihugu atabyumva atabona aho igihugu kigeze nawe ubwiwe ni umwansi w'igihugu kandi niwe nomero ya mbere afukamye igihugu munda ariko Imana itabarira igihe ndabizi ko abarundi tugiye gutabarwa kandi vuba cyane. Undi nawe yagize ati nakamaramaza none abo bantu abwira uretse abaja kuri Facebook benshi ntawuzi Pacifique keretse abamwumva ku maradiyo ava 2015 ewe hari n'abamuhogwa batamuzi. Umucecuru wacu yagiye kubaza inyishu ya pasiporo y'umwana wiwe yasize arondeye aba hanze ajanye nyeresi haheze amezi 5 abaza abajije ku muryango igituma idasohoka haheze amezi 5 n'igihe basi izosohokera bamubwiye ngo nimba utumva ibyo tukubwiye bamushinyaguriraga ngurabaza generali canke ubaze Pacifique wanyu. Umutamakazi yatashe ababaye cyane. Pacifique yamwumva ku maradiyo murundi kazi nta na RPA yumviriza yarana amatangazo n'amakuru mu Kirundi ku radio y'igihugu hamwe na Radio Maria nta bindi kandi ga umwana we yaronderera n'umuhutu. Rero nibareke kutuzanira ibyamoko bana tugowe amwe ubu nta Pacifique wanyu ibyamoko twarabihaze twarabidashwe bikunaniye gutwara nturondere kuzana ibyamoko ukaba wize neza menya neza ko Ndayishimiye ari mu bantu bishe igihugu kandi bari kukijya ku rugero ruteye ubwoba. Uyu mutama agejeje igihugu ahatemba nukuri ibyo abarundi bariko baracamo birateye isoni. Uyu muntu ananiwe gutwara arondera abo ashirako amakosa nukuri uyu Ndayishimiye ntaco ashobora kumarira abene gihugu. Mbere kwavuga ko Ndikumana yadurumbanyije umutekano na 15 akaba akiri mu gihugu abo yita ko bawudurumbanije tukaba tuzi ko bose yabomoye nawe byagenze gute ngo ntibamwomore. Ibyo birerekana neza ko abantu b'inzira karengane benshi baburirwa irengero perezida ataco bimubwiye kuko nk'ico kintu amwagirije bisa nkaho avuze ngo nawe muzamunyuruze canke mu mwice. Nukuri araramuka akoze kuri Faustin Ndikumana abarundi aratubona araboneraho arabona ko ibyo yibwira atari byo. Nukuri ibintu birateye isoni kandi birababaje. Nukuri abarundi mufatane mu nda kwikure ko uyu mutegetsi biboneka mweza ko ataca azigera amarira abene gihugu siwe ugisibije. Nukuri igihugu kiraboneka neza ko cyamaze gutemba. Ndakugarika ngo nukubera iki umwana ari mugufi ngo aramenya ko ari umwana w'umuhutu ngo ayareka ntiwamugaburiye bamwisiguye ko kubyo amoko aberetse ko bitagira ifatiro. Ubuheruka ngo mwiririnde imvugo ya politiki za Ruyigi yigeze kuvuga ngo turazi ko ari twe twabateye amagorwa ubu ni igihe cyo kubanezereza ukabona ko biri muri we. Nibaza ko ari ikiremwa gishasha muri Kristo akabivugana ubuseriye bwinshi niwe wumvirije mw'iyi video gusa. Nukuri biraboneka neza ko uyu mutama agiye imbere ashobora gutabara abarundi. Ninga duce dusozerera amakuru kari kwabateguriye turabandanya kubashikiriza ibigezweho ariko tubereka ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye nkuko yabivugiye. Ibe byiza nibyo ndabipfurije.